Yes, hello guys, ni KGA. Nkaba ndi Umurundi, mugenzi wanyu, amaraso yanyu, umwana wanyu, mwene wanyu. Bon, ikintu tuguma dukorera ngaha kiratangaje cyane ariko kirimo du confusion dukeyi. Ariko mugabo ni ikintu kigutera kwiyumvira, kwibaza eske ndi iki nazananye he navuye he kubera iki ndaha nibiki ndiko ndakora mu buzima busanzwe ukunyene mbega ubuzima ni iki hoho iki gitangaza cy'ubuzima. Yes, reka muraza kubona udu challenge tukeza gucamwa ngaha iyi channel ni channel shasha yitwa Umurundi w'inzozi atari uw'inzigo. Eske uco bibaza uti mbega hari abandi b'inzigo gusa nta b'inzozi bahari kwicana ariko gira oya suko gusa ni gufata kurabira ikintu tugicishije mu buryo bwiza pana mu buryo bubi. Yes, mwese murahawe kaze umwe wese mu kibanza arimwo ivyajejwe ivyakora ukumeze urahawe kaze mw'iki kiganiro Umurundi w'inzozi atari w'inzigo. Reka tugende turabe ubu challenge bagenda bariyumvira nawo usanga urimwo mu bantu bagenda bavyiyumviramwo mu buzima bwa misi yose. Okay, see you guys. Mbega Uburundi buhemera hehe? Mbega Uburundi amaboko yabwari hehe? Imizi y'Uburundi iri hehe? Mbega umutima w'Uburundi wowe uri hehe? Mbega Uburundi kumvira hehe? Hamwe no ku mbuga zose za Facebook aho muzosanga hari Umurundi w'inzozi atari w'inzigo. Rero turasuye kandi kubahereza kaze ariko nashaka mbaze Mr KJ, mbega iyo wumvise Umurundi w'inzozi atari w'inzigo bisigura iki? Umurundi w'inzozi rero atari w'inzigo hari ukuntu mengo kameze ukuntu, ariko jewe iyo numvise Umurundi w'inzozi atari w'inzigo numva umuntu w'ingwanyi atava ku bintu ariko atagwanya abandi muga yigwanya, umuntu nyene yigwanya. Burya bavuga ati umuntu wa mbere ashika ku ntsinzi mu kwishikira ubanza kwitsinda, mutsinda abandi ngo ujya ngo namusize hasi cyangwa uriya namugize uko uriya namugize uko, ariko wowe uyitsinze uko kwitsinda nukuwe no gushira ubwoba bw'ikintu ugiye gukora ukaraba yuko nico kintu ugiye gukora gifite inyungu mu gwinshi, kuko nta muntu ashaka kugira inzozi atamana afise. Ni Imana itegerezwa kuza ikamubwira ati hey, tiwe ngufitiye ikintu ushaka gukora ngaha mu buzima, iki kintu runaka nkeneye kugikora, kuko nta muntu ashaka kugira inzozi atamana afise. Ni Imana itegerezwa kuza ikamubwira ati hey, tiwe ngufitiye ikintu ushaka gukora ngaha mu buzima, iki kintu runaka nkeneye kugikora. Urabona gwereye no urabiye no muri Bibiliya guhera kuri ba Yozefu ariko ararota inzozi, yarota inzozi zimeze ukuntu mugizo nzozi. Warabonye ko na bene wabo hari ukuntu bamugwanya bakavuga intuzenya bakagira bukeye akaje sura karota izindi nzozi zisa nkazijya nyene. Urumva target yaguma abona ari ya yindi hariya ayibona mugana none bikamucanga. Twese mu buzima nta muntu numwe abaho kugiha Imana, kandi nta muntu numwe ashobora kubaho adafise ikintu Imana yamuremeye kuza gukora. Ushobora kuba utakizi cyangwa ugasanga uri ahantu ico kintu izo ndoto zavugira ngo zishike hari inzitizi nyinshi gose bigusaba ingufu nyinshi kugira ngo ico kintu ugishikeko. None Mr KJ ukengaho nyene birashoboka ko ushobora kuba umuntu afise inzozi udafise inzigo? Yes, birashoboka cyane. Ahubwo ahanini iyo nzigo mbeyize bibaza kwizananira hehe. Inzozi gitangura kuzigenderamo, utangwe kuzigenderamo ukaje ubona abantu b'inzitizi burya iminsi yose bitanguye gutera intambwe hari ikintu kiza gigutangira. Yego Mr KJ urakoze cyane nkuko wagumye ubishikiriza. Uravuga muri kino kiganiro cyacu cy'Umurundi w'inzozi atari w'inzigo watanze akaroro ka Yosefu. Nakumvirije
urabona Yosefu yarafise inzozi nkuko wagumye ubitubwira. Iyo nzozi yiwe kandi vyari bigoye kugira ngo ashobore kuyishikako, kuko yaciye ahura n'intambamyi zitandukanye. Yarahuye n'intambamyi yo mu muryango iwiwe, ntibifuza yuko uyu mwana mutoya azohava abaganza abarongora. Cyangwa ati uyu mupeti reka tugakuremwo. bamaze kumuta mu kinogo, umwe aravuga ati tumute mu kinogo, ahubwo reka tumudandaza. Baramudandaza kugeza naho ashika muri Egiputa, aja kuba umukozi wo mu rugo. Inabuja nawe amubonye ati uyu niwe narondera. Nawe abonye adashise kuvyo yari yifuza ati ja hariya mu gasho. Erega KJ, rimwe na rimwe iyo ufise inzozi hari igihe abantu bashobora kukugwanya, ibi na biriya ukaguma uhura n'inzitizi n'ingorane, ibi na biriya hamwe wiyumvira none burya iyi nzira ndimwo niyo. Ariko nasanze burya ibiba biriko birakugwanya vyose ntibihiga wewe, ahubwo biriko bihiga kijya kintu, irya nzozi iri muri wewe kugira ngo ntishike. Kandi nabo ubwabo bashobora kubikora batabizi, babayikeneye kandi babayikeneye. Ahubwo rero urumva rero jene ncemenya neza. Sanza ahubwo Yozefu bene wabo ntibamwanka, ahubwo bazi ico kintu, iyo nzozi iri muri bazi iyo nzozi iri muri, kumbi iyo nzozi iri muri we niyo yari kubakiza mu minsi iri imbere. Ariko baza kugwanya ikintu kandi coba kijije. Urabibona rero bamaze kuja no mu gasho, erega nubundi yarahuye n'inzitizi nkuko wavuze ko ukunda gusoma Bibiliya. Yaragiye mu gasho, amaze kuja mu gasho aramara igihe n'igihe, hama n'abantu bo mu kijije amaze kubarotorera inzozi, aravuga ati none barotere wewe bizogenda uku nawe bizogenda uku, ti wewe bizogenda ukagenda ugasubira ku kazi bwami. Ebana ntuzonyibagira. Ariko wa mugabo none yaramwibutsa. Irya nzozi rero yari muri we wa Murundi w'inzozi atari uw'inzigo. Irya nzozi iri muri wewe ishobora kugwanywa mu buryo ubucanke buriya. Abantu bakibaza ngo bariko bagwanya wewe, kumbe ngira ni za nzitizi nyene swat, ngira ngo Satani azana. Hari ukuntu burya Satani burya babona ni wowe ni mwe mumbi. Yo irabona wowe ikintu kikurimwo. Urabona hajya yenda kwerehe buri muntu wese afise ikintu yibungenze muri we. Uruntu ruri muri we rwibungenze ruraje habona. Je niyo mpamvu ntama ntinya umuntu wari wese je duhuye. Ndavuga no umuntu yu kuba arahana. Yo batazi impamvu hari. Ti nkamwe yo imenya, cyakamenya ikintu kiri muri we. Cyo gasanga ikintu tuko turahiga hanyene. Twahize ni yabize twicaye ngahaza bati tyarabavye. Kumbe gasanga ni wowe ukibundanye muri wewe mugabo nawo ntuzi ko gifise. Ibintu birakomeye. Rero buryaye nico gituma magare mu Rundi wese ahari. Nane ntiwisuzugure ukuntu umeze cyangwa ukuri. Ishakishe muri wewe uri we. Ntuvuge ngo mva mu muryango ngo Kenye ngo cyangwa ngo mva meze ukuntu nuku. No muri Bibiliya harakuntu ntuzenya Gideon. Gideon Imana yaji imutora ngo wa muntu w'inkomezi we. Gideon aravuga ati tijene umuntu w'inkomezi. Yarazi ko ari umunyantege nke wa mbere. Ukumbe tijene nari umuntu w'inkomezi nshoboye gukora ibi nibi. Aba bantu bene wacu bakaba bemeze ukuye baricwa n'Abafilistiya uku kuntu ku. Fisi inkomezi nk'izi. Urumva hari ibintu usanga turiko turaririra tubirirana kandi tubifise kandi biri muri twebwe. Ya murakoze cyane.
nk'akantu herezako nk'akantu herezako kamwe umuntu ariko araturaba wese ndazi ukiri umunyeshuri cyangwa ukiri mutoyi uri kurakura hari ikintu wiyumvamo cyo gukora ukavuga ngo umuntu ni nabiki nzokora iki hamwe nogira Imana nkashika kwiki kintu nzokora iki ese kuri kuragikora nimba warahashitse cha kintu wasezerana gikore peu importe ahantu uri umutaxivero uri umumotari uri umurimyi uri umworozi ico kintu cyose urimo hari ikintu ufise wokora aho nyene uri kikagirira neza ababanyi muri kumwe kikagira neza muri rusange uwo musozi urimwo kikagira neza muri rusange iyo ntara urimwo kikagira neza muri rusange igihugu cyose urumva burya akantu kose kiyerekwa canke kinzozi kaza ari gatoyi ari akantu gatoyi ariko ko genda ugakuza kagenda gakura ugasanga twese twisanze muri izo nzozi zawe. Yes, murakoze cyane, murakoze w'inzozi atari uw'inzigo. Nizere neza yuko muri mwebwe muri ko muradukurikirana abakunzi b'ikiganiro canke abakunzi bacu Umurundi w'inzozi atari uw'inzigo ko kino kiganiro ndazi ko haraho kibakuye, ndazi neza yuko hari ico kibamariye kuko hariho ikintu kidasanzwe muri mwebwe, hariho inzozi ushobora kuba utarayitahura iri muri wewe, hari ico Imana yifuje kugukoresha wewe, haraho Imana yifuje kugushira, urashoka ukaba utaramenya ivyo ari vyo, ariko muri wewe there is something great, hariho ico Imana yasize muri wewe gikomeye cyane. Ahubwo ba ingwanyi wigwanye maze wineshe, niwamara kwinesha uzoshikira ca kintu Imana yaguteguriye, hama niwahashikanaho uzuzira inzigo, uzuba umurundi abushitse, umurundi w'inzozi atari uw'inzigo. Komezera mudukurikirana ibiganiro vyacu Umurundi w'inzozi atari uw'inzigo. Nimwabona kino kiganiro cyacu kuri YouTube, musemere kuri YouTube kuri channel yitwa KJ Burundi, muca muyibona. Nizera yuko muzosangiza n'abandi, turakeneye amakomantere yanyu, turakeneye amapartage yanyu. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.